Burundi School of Mission ni ishuri ryatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2023 rifise intumbero yo gutegura abajana butumwa aho butarashika canke aho butaratsimbatara, rikaba ryatangujwe n'urunani rw'amashengero n'amashirahamwe rukristo mu Burundi. Iryo shure rikaba ari umwaka ugira gatatu ritanguye, uno mwaka w'ishure w'ibihumbi 2025 ushira w'ibihumbi 2026 ryatanguranye n'abanyeshuri 200 aho bamaze ukwezi bariko bariga ivyigwa njana butumwa. Ukwezi kw'icenda niho ishuri ritangura rikaca ritwara amayinga ane yose. Iyinga rya mbere, rya kabiri, rya gatatu, rya kane vyose bikorwa mu kwezi kw'icenda ariko ntango y'urwo rugendo rwo kwiga. Ayandi mayinga asigaye, amayinga 8 aca akorwa kuva mu kw'icumi, muravyumva yuko kw'icumi kuba ari akaruhuko, tukiga indwi imwe mu kw'icumi, indwi imwe mu kw'icumi gushika mu kwezi kwa gatandatu kugira duheze ya mayinga 8. Iryo shuri rero rikora urwo rugendo rufasha umunyeshuri gutyo, risimusigariza umwanya inyuma y'ukwezi kw'icenda, ukwezi kose kw'icumi, kugira ngo yimenyereze, asubire mu ishengero, asubire mu kibano, ashire mu ngiro ivyo yigishijwe. Hanyuma mu mezi akurikira aca aza arahabwa mu kwezi amayinga 3 yo kuba ku rubuga n'iyinga ryo kuba kw'ishuri, gutyo bikamuha ibituma yaronse ubumenyi mugabo ashobora no kumenya uburyo bushira mu ngiro ahereye mu kibani wabo n'ahandi Imana izomugeza atumwe n'ishengero. Bamwe mu bamaze ukwezi bariko bariga muri iryo shure baratubwira ivyo bamaze kunguka. Izi nyigisho je ndazibona neza cyane kuko zihindura wewe imbere yuko zihindura amahanga. Womengo twaje dufise igicapo twari twihaye cyo kuvuga ko tuzogenda guhindura abandi abigishwa, ariko cyo dusanga ahanini ikintu nyamukuru gikenewe no kubanza guhindura wewe, ukabanza ukamenya eske ivyo mvuga nivyo nabibwiwe nande, nabisomye hehe. Umuntu akagenda yakomeye cyane mu ijambo ry'Imana, aho turonka umwanya ukwiye wo gusoma ijambo ry'Imana. Nuvumengo izi nyigisho zaje hageze zinaduhimiriza kudakora ibintu mu bishobisho, ariko tubikorana ubwenge bw'Imana buvuye mu ijambo ry'Imana. Bwa mbere nari nzi yuko ivuga butumwa ari kuvuga, genre kuvuga ubutumwa bwiza, ari kwigisha, ariko naratahuye beaucoup plus ko ivuga butumwa naho nyene rihagaze ku kuntu ubana n'abantu, donc ku mico, uko ndiko nditwara ko birimwo cyane mu ivuga butumwa, aho mu kibano uko nsanzwe ndiko nditwara, naho ntovuga ko imico yanje, imyitwarire yanje ko irimwo mu ivuga butumwa. Twarashoboye gutahura no kubona umutima w'Imana canke ico Imana yipfuza ku ishengero no ku mahanga, yuko ari uko ishengero ryamenye ukuri rigashobora gutwara mu mahanga ubutumwa bwiza. Twashoboye kumenya yuko Imana iragishize ku mutima cane yuko n'abantu batarashikirwa n'ubutumwa bwiza yuko nabo bobwirwa ubutumwa biciye mwibwirizwa rikuru twashoboye kumenya ry'umwami Yesu Kristo, aho yabwiye abigishwa ngo nuko mugende mu mahanga yose muhindure abantu bose abigishwa, hama ngo mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, kandi ngo muce mubigisha no kwitondera ivyo nabageze. Mwomenya ko uyu mwaka w'ishure uzorangira mu kwezi kwa Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2026.